abantu birirwa barasemerera ngatangazwa n'abakozi b'Imana kubera ariko ntibikintangaza kubera barari igiturire igizokumenyesha ko abantu bari igiturire uyu munsi nuko Imana iravuga bakavuga ngo si yivuze yavuga bakavuga bati bavangiwe yavuga bakavuga ati abo niko bamye yavuga bakavuga bati niba abahanuzi b'ibinyoma mu gihe ciherezo Yesu nabahezage ndabizi mu nama zikomeye z'abantu bakomeye vyama vyavuzwe ariko bakabica amazi kubera iki baramaze kugira igiturire c'icubahiro Yesu nabahezagire Imana ikavuga ati ni muhebe ibi bintu byose biri muri bino bicupa by'ibintu zenya by'ibiplastike abantu ngo ntacyo bitwaye namwungera arabinwa na pastor arabinwa sha nagenda kubwire kuja mwijuru ni wowe wenyene pastor ntimuzojana namwe ari mu ntimuzojana namwungere ntimuzojana niwe ugatwe kiwawe warukwiye kwiraba ukumvira ijwi riri ry'usemerera ariko arasemerera hirya no hino Yesu nabahezagire naco gituma bene data twebwe naco dupfa n'amahingurira bikora naco dupfa nazamushe naco dupfa n'abakora naco dupfa na kinju cyane naco dupfa niki kimwe gusa none Brarudi ko abakizwa tutangwa inzoga none Brarudi mwarabonye ihomba Yesu nabahezagire canke bagitegura gukora inzoga cyewe bagitegura gukora ayo maji hari contract twahanye uko ari twe tuzobinwa none wobireka kugira uzoje mwijuru wobiki Yesu nabahezagire kare ko wahora unwa amazi ukavoma ukayanwa kakubumba ariko uyu munsi utaronse ayari mu gikinju utayanwa Imana idutabara bene data erega mu vyavuzwe yajya ntiyavuzwe bijya mwumvise gusa harimo nibindi mugiye kumva iyo byose tuko turasemera tuvuga aya mazi murabona ikibisukunwa amazi ariko bene data nababwira ntacomfa n'abariko barabikora ariko nagenda babwira na Brarudirikira irakora ibiyera ariko nitubinwa ariko uje kwanja nshaka kuja mu ijuru none ntanyoye kinju nkanwa amazi asanzwe hari ngora hari ico bitwaye Yesu adutabare bene data twari kugira ngo dukore umurimo wa Kristo twari kugira ngo tuvugire Kristo naco gituma Yesu amaze kubona yuko abo yari yarahamagaye bamaze kurya igiturire batakiriko baramukorera Yesu yaciye ahamagara abandi mu bundi buryo gwihishwa abantu batabizi burya nagenda babwire bene data twebwe tuba turi imbere y'ishengero rinini kurusha uko abantu bavyibaza naco gituma rero nimba rero Yesu yarabatumye mukaca mu mugabira mugaca mu gigiturire ca Satani ni murekerera ivyo yarabatumye twebwe tuvyivugire Yesu nabahezagire kiretse yuko n'abantu dukora ku mihoro ya YouTube natwebwe hari abo Satani yahaye igiturire citwa amaviews abantu irabaye igiturire citwa amaviews umuntu agashaka ibiganiro gusa ataviza inyungu yuko abantu bomenya ukuri bakihana bakava mu vyaha ataviza yuko abantu bomenya Kristo ariko akabikorega bikunze kandi ari umurimo abona kubohora abantu mbere rimwe na rimwe akanabinezerererwa ariko ugaca usanga ari kandi kantu Satani yamushiriye ko igiturire atazi ukazosanga mu magroupe WhatsApp abarimwo abarungikira amalinke gusa ntaheze basi byibure ngo abarungikire audio y'ico kiganiro kugira ngo bose bacumve kuko si bose bashobora kuja kuri YouTube nico ni giturire Mami yesu turaguhimbiye ko wemeye kuza kututu arakoze sane Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru ndi mwene so musangira urugendo ruja mu ijuru asanzwe ari mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo ginjira mu masengero ya Pentecote aha mu Burundi Yesu nabahezagire none rero uyu munsi nje kugira ngo tubandanye tuganira ndabizi yuko musanzwe mumenyere mu biganiro bitari bike kuri no chaîne yahoze yitwa Intayingirakamaro TV ugacongera ko igiharuro rimwe Yesu nabahezagire ariko uyu munsi mukamona yuko nkuko mazimisi ndabivuga twayihinduriye izina bivanye n'igihe tugezemwo kandi n'igikorwa turiko turakora cyo gusemerera tubwira abantu kugira ngo bahindukira umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo n'umutangazwe nuko izina ryahindutse ubundi hari asanzwe hariho ishine yitwa Intayingirakamaro
TV ataco giharuro rimwe kiriko. Yesu nabahezagire, naco gituma hariho n'amagroupe y'intayengira kamaro ayo nayo aba yarimwo ivyo mwahora muronka ko mwari musanzwe mubihabwa n'ubu bizobandanya, kiretse ko nayo nyene mu gutangura yatanguye yitwa umuco wera, ariko navyo nyene bahava baravugana n'uwararongoye ishene y'umuco wera barabihindura, imwe yitwa intayengira kamaro, iyindi nayo babandanya ari umuco wera. Yesu nabahezagire. Ni rero uyu munsi niko bimeze, mwaramubona ari intayengira kamaro TV, ariko uyu munsi yitwa ijwi ry'usemerera. Naco gituma ari ibiganiro bimwe turiko turabasubiriramwo vyagiye biratangwa, muzokumva tuvugamwo intayengira kamaro ntaco bitwaye, kandi n'ibiganiro bisanzwe biriko hariko intayengira kamaro bizoguma ko uko nyene bimeze. Yesu nabahezagire, tukabatumirira gubanda yamubikurikirana ivyo twibaza ko abantu benshi bataba bararose, tuzobibasangiza mu magroupe WhatsApp atandukanye. Naco gituma dutanga nimero de telefone kugira ngo umuntu wese yumva ico akeneye kubaza cyashaka ko tumushira mu magroupe WhatsApp aheze atwakure, duheze tumushire mu magroupe WhatsApp, kuko turamaze kumenya yuko atari bose boroherwa no gushika kuri YouTube kugira ngo barabe ibiriko. Yesu nabahezagire, mukatwakura ku nimero ya 64 ubusa 90 amajana 365, kuko iyo yindi iyo limitere yindi muri no misi ntikirakora kumvo zuko hari igikoresho kimwe cagize ingorane, mushika kudusengera. Telefone yaragize ikibazo, ariko kandi Yesu we arazi ko ibikorwa vyiwe bibandanya ntibihagarare, n'ubu tubandanya dukora. Naco gituma iyo nimero itari kirakora, none rero muzobe muraturondera kuri iyo ntanze. Yesu nabahezagire, isanzwe iriko muri ziga zibiri twatanze, rero imwe muri zo niyo itari kirakora iki gihe, ntiyashobora gukora, tuzobibamenyesha. Yesu nabahezagire. None rero umunsi ndagomba ko tuganira, nje ngo tuganire uburyo abantu b'Imana bariye igiturire mu buryo bw'impwemu. Nje tuganire uburyo hariho ibintu Satani yasutse yazanye vyatumye abantu bava kuri Kristo, bakora igikorwa batahawe, baca binjira mu gikorwa c'umugwanizi Satani. Ivyo bari bahawe barabita, baca binjira gukora ivyo batahawe. Ivyo bari bahawe baje kugira abagwanye, ahubwo bicaye bari byo bashigikira. Umwami wa Yesu Kristo adutabare. None rero imbere yuko mbandanya reka nsenge, ariko imbere yuko nsenga nkaca nibutsa muntu wese adukurikirana, iyi shene ni shene yigenga, tuvuga dukora igikorwa c'Imana turabigenga. Naho mwumvise ninjirira mu masengero yo mw'ishengero ry'umwami wa Yesu Kristo, yinjirira mu masengero ya Pentecote mu Burundi. Ishene nagenda babwire nta misiyoni canke ububwiriza canke ishure na rimwe mu vyo muzi aha mu gihugu cacu yegamiye, kiretse ko umuntu wese abakeneye gufashwa, yabukeneye kwihana canke akeneye umukozi w'Imana mufasha. Cyo gituma no twashizeho inimero ashaka kuturondera, hanyuma tukarondera abamufasha abari ahatandukanye. Yesu nabahezagire, kuko hari abakozi bakiri by'ukuri ku murimo w'Imana. Yesu nashimwe. None rero imbere ko mbandanya reka dusenge. Uhoraho mwe Imana data twese uvyagiye mu ijuru, uragahezagirwa kuko uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'urukundo, kandi uri Imana y'icubahiro. Nta uhwanye nawe, nta nusa nawe. Uri Imana igira neza, ni waremye ibintu byose Mana, kubw'urukundo rw'imbabazi zawe, ndetse uri Imana ikiremwa muntu. Kubw'urukundo Mana wadukunze, watanze umwana w'ikinege Yesu Kristo ava mu ijuru aza ngaha mw'isi kugira ngo abane natwe, kugira ngo aducungure. Yaje yambaye umubiri ubora, umubiri usonza, umubiri ubabazwa, kugira ngo acungure twebwe turi mu mubiri, adukure mu buja bwa Satani. Yaremeye arapfa, arahambwa, yarababajwe Mana, imibabaro itagira uko ivugwa, kugira ngo turonke ubugingo budashira. Mwami wacu Yesu Kristo warakoze, naco gituma Mwami mw'iryo zina ry'umwana w'umukundu Yesu Kristo mutanga bugingo, ndaciye bugufi imbere y'inyonga zawe, mbanje gusaba amaraso Yesu Kristo namboneke ko antunganye kandi anyeze antiyorore, kugira ngo kano kanya mboneke imbere yawe nejejwe, kuko uri Imana yera kandi ari wowe utunganya imitima ukayitiyorora ugatuma yera derere. Ndakwinginze rero bane nanje kano kanya ntabari jewe, ariko abari wewe Mana, uze ubwira ubwoko bwawe, ubasigurire,
ubasobanure ubigishe ko je ntavyo mfise nobwira abantu bawe, ariko abari we nyakubahwa mpwemu wawe yera yururuke aze yigishe Mana imitima y'abantu muri kino gihe Satani yakoresheje akenge gakomeye kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana, ariko ndakwinginze Mana uko ushoboye byose kandi uri hejuru ibintu byose uze utabara abantu bawe. Abantu Mana ubugurura imitima kandi ubwenge bwabo Mana ubusubize ku gihe, basubire bumve kandi bakumvire Mana muri kino gihe uriko urasemerera Mana uzobukoze. Sengeye akanya kose Mana nza kumara imbere yawe muri kino gikorwa, ubane nanje muri byose nawe sundende wamugwanize nimukomoka ko byose uzobukoze, ni mu izina rya Yesu Kristo bisavyemwo, amen. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru, nkuko natangwe ndabibabwira uyu munsi nagomba ko tuganira nkuko tumaze igihe tubikora. Naco gituma bene data tubasaba gusangiza bino biganiro abantu bose aho mamuherereye hose, babo mu madini atandukanye, nukuri kugira ngo umuntu wese amenye ukuri. Yesu nabahezagire. Tugiye kuganira rero ivyatumye abantu baryigiturire mu buryo bw'impwemu, nico bita corruption spirituelle, bigatuma bata igikorwa c'Imana. Ariko tubanze dusome amajambo y'Imana, murabe ijambo Yesu Kristo nyene ubwiwe yabwiye abayuda bari bamwemeye. Turanyarukira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Abakoresha injiri ni mu njiri ntagatifu nkuko yanditswe na Yohani, igice canke ikigabane ni 18. Tuzaguhera ku murongo wa 31 ahavuga ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo abana nyakuri. Igituma nkunda kuvuga mu bitabo byose haba muri Bibiliya iracyanyeranda nuko abadukurikirana ndabizi bari mu mico itandukanye, kuko n'amagroupe tubishiramwo harimo amagroupe y'abakatolike. Ni naco gituma umuntu wese ategezwa kumva turiko turasoma kugira ngo tujane. Yesu nabahezagire. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo abana nyakuri. Nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje by'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi uko kuri kuzobaha kwidegemvya. Baramwishura bati turi uruvyaro rwa Aburahamu, ntaho twigeze tujakarira umuntu numwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa ukwidegemvya? Yesu arabishura ati nukuri nukuri ndababwire, ukora icaha wese numuja w'icaha. Yesu nashimwe. Aya namajambo yavuzwe n'umwami wacu ubwiwe. Imana ishimwe ko atari amajambo avuzwe na jewe. Rero bene data aha Yesu yari karabwira aba bayuda bari bamwemeye, nkuko yabwiye abarundi bamwemeye, nkuko yabwiye abarundi bari baramumenye bakihana ivyaha. Yesu nabahezagire. Kuva mu 35 ubutumwa bwiza bushitse mu Burundi. Yesu nabahezagire. Kuko ubwa mbere habanje kuza igisa n'ubutumwa bwiza, ariko kiza mu yindi shusho, kuko nama nabivuze Satani afise amayeri menshi ashobora gukoresha kugira ngo ayobye umugambi w'Imana. Nejo bundi Imana ishobora gusezeranira iki, Satani agashazana kopi yaco kugira ngo bikunda gutema urudubi, aguhe umutego, agushire imbere umutego, kandi umutego uravye nabi uguhitana. Naco gituma bene data umuntu akwiye kuba maso muri byose. Imana yaragusezeraniye ikintu, ube maso ucunge kugira ngo Shetani ntakuzanire kopi hanyuma ejo uzoze wisange muri gihenomu. None rero tubana ikora no majambo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje by'ukuri. Hereka arabwira abantu ati nibaguma mu ijambo ryiwe. Abantu benshi tugomba kuganira kuri iri jambo. Abantu benshi baramaze kuva mu ijambo kandi bari baramenye ukuri. Bene data nimba hari abantu bamenye ukuri, n'abantu bo muri Pentecote mwaramenye ukuri, twaramenye ukuri. Guhera muri 35 ubutumwa bwiza buvugwa, abantu twigishwa kwambara, mpwemu yera atwigisha kwambara, mpwemu yera atwigisha kwihana, mpwemu yera atwigisha kwatura ibyaha, mpwemu yera atwigisha gusenga, mpwemu yera atwigisha buri kimwe cyose, atwigisha gukora, atwigisha kurima, atwigisha kurondera, atwigisha ikintu cyose, buri kintu cyose mpwemu yera agiye acigisha. Ariko uyu munsi ibintu bice birahinduka kubera yuko abantu bavuye mu ijambo rya Kristo bakaja gutora ibyagoyigoyi, ibyo bari barahevye akaba ari byo basubiramwo. Kubera iki? Hari ikintu Satani yakoze, nico tugomba kuvugana ko uyu munsi. Rero kugira ngo abantu bave mu ijambo rya Kristo vyagenze gute? Suko abantu batari baramenye ukuri
kuko guhera mu 35 sindi wa kera ariko kandi kahise k'ishengero ryo mu Burundi nagiye ndagatohoza kuko muribuka no kuri no shene hariho ikiganiro kivuga ibya kahise k'ishengero cyashite twagiranye jewe nyene twakoranye n'uwitwa Dr Emmanuel Seheye umukozi w'Imana w'imakamba twakoranye ari karatuganirira ukuntu ishengero ryaje mu Burundi mbere twari twaranipfuje yuko igitabo yanditse cyosoka tugikorerana n'intahingira kamaro TV ariko ntivyakunze ariko kandi iciza nuko ico kiganiro kihari kandi n'umwungere nyakwigendera Eliandi ku nkiko nawe nyene hari cyo asize bivuze ko ico kiganiro murabizi ko kiriko kuri no shene ariko aravuga kahise k'ishengero kuno butumwa bwiza bwakwiye mu gihugu cy'u Burundi ukuntu bitanze ukuntu bakoze ibikomeye Imana ikabakoresha ibikomeye abantu bakihana ibitangaza n'ibimenyetso bigakogwa bagasenga Imana igakiza abagwaye abantu bakihana abantu bakuzura mpwemu yera kubera cyari igikorwa c'Imana rero mutino nivyo byose ko bitagikunda byagenze gute mu misi iheze murabizi nta muntu yopfuye kwinjira uko yigombeye muri Pentecote nta muntu yopfuye kwigira uko agomba naco gituma ryari novuga nti idini rigwanywa ngo ngaha mu Burundi kuko murabizi wihanye bakumva yuko ugiye muri Pentecote warahamwa ndazi n'abapfunzwe harabo twagiranye ikiganiro hari umumama w'ibusekera muzi ngaha aha kuri no shene twagiranye ikiganiro bapfunzwe nibaza ko mwana bikurikiranye no kunahe kuri shene y'umuco wera bitwa ba Genevieve bapfungwa bazira ko bihanye bazira izina rya Kristo none rero Satani ko ari umunyamayeri kandi ari umwasi atugwanya aduhama nawe yaciye akora ikintu gikomeye acatanga ico bita igiturire mu buryo bw'impwemu Yesu nabahezagire ngira ngo musanzwe mubizi umuntu ari igiturire nta rukundo afise umuntu ari igiturire ico akubonye akubonamwe amafaranga umuntu ari igiturire n'igihugu ciwe nagikunda igihugu ciwe akibonamwo inoti akibonamwo inoro akibonamwo ubutunzi naco gituma usanga abantu bagigiturire no mu gihugu bituma igihugu kidatera imbere bituma abantu babaho nabi kubera umwituye umuntu akunda igiturire akubwira ati zana hariho udukode bakoresha se ngomba ko twinjiramwo ugasanga ubwiye ngo uraza umunsi kanaka canke ngo ibintu nyene baraza ukuntu babigenza rero na Satani yatanze igiturire mu buryo bw'impwemu abakozi b'Imana baragigiturire abavuga butumwa baragigiturire abapastori baragigiturire abadiakoni baragigiturira abajenama baragigiturira abungere baragigiturire abakonagite baragigiturire abarimvyi baragigiturire n'abakristo baragigiturire n'abasenzi bararigiturire kubera iki barasamaye abantu twarasamaye ntitwaguma mu ijambo rya Kristo kandi Yesu yaciye avuga ngo kandi muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzobaha kwidegemvya iyo umuntu yamenye ukuri kumuha kwidegemvya kandi amaze kumenya ukuri hariho ibintu bitapfa kumukwega Yesu hezagere kandi burya nagenda babwire bene data uko umuntu ashaka ivyiza atafisa bikura bituma aja kure canke bituma akora ibidakogwa agakora ivyo atokoze naco gituma burya muze murabe nibaza yuko atantu hataba imbeba je nibaza ko no muri Amerika imbeba zibayo abantu muri Amerika ndazi ko mwumviriza ibganiro ducisha kuri no shene canke turi dusange n'amagroupe atandukanye muratubwira nibaza ko muri Amerika naho nyene imbeba zibayo jewe navukiye mu misozi twebwe imbeba zirahaba kandi imbeba ntizishobora kuba ahantu zitagira ico zirya inzu atabantu bazibamwo nta mbeba zibamwo imbeba zibana n'abantu zibaha abantu baba kuko aho abantu baba haba ari byo kurya rero iyo abantu bagomba gutega imbeba bakoresha imiti itandukanye arabakoresha kamashu cyangwa bagakoresha imiti yagenewe kwica udukoko rero imbeba kugira ngo uyitege ntupfe ivyo ari byo byose uyihaye uyitegera ku kanyama kutudagara kukavoka nyine utuntu turyoshe bivanye ngira ngo naho ziba zisanzwe ziba kuko niwo ufata imbeba y'ubujumbura ngo uje kwitegera ku kijumbo ntibaza kwitokirya rero mu gutega imbeba haba mu gutegera mu kamashu canke mu gutegera
bategesheje umuti bakoresha ikintu kiryoshe. Naco gituma na Satani mu gutega abantu b'Imana yabategeye mu bintu biryoshe. Nico gituma yatanze icitwa igiturire mu buryo bw'impwemu. Yesu nabahezagire. None rero ibintu tugomba kubivuganako, naco gituma ndabizi bizovugisha abantu benshi, bizotuma abantu benshi bamwe buguruka, abandi bavuga bati yavangiwe. Uyu munsi ho nta n'izina nababwiye, ariko ndazi ko benshi murizi bazovuga ati yavangiwe. Yesu nabahezagire. Ico mwomenya cyo ndi mwene so. None rero navangirwa canke ntavangirwa, ariko ibi mu bimenye kandi mu vyumve, kuko twari kugira ngo dukore umurimo wa Kristo, twari kugira ngo tuvugire Kristo. Naco gituma Yesu amaze kubona yuko abo yari yarahamagaye bamaze kurya igiturire batakiriko baramukorera, Yesu yaciye ahamagara abandi mu bundi buryo gwihishwa abantu batabizi. Burya nagenda babwire bene data, twebwe tuba turi imbere y'ishengero rinini kurusha uko abantu bavyibaza. Naco gituma rero nimba rero Yesu yarabatumye mukaca mumugabira, mugaca mugiye igiturire ca Satani, nimurekerere ivyo yarabatumye, twebwe tuvyivugire. Yesu nabahezagire. Kiretse yuko n'abantu dukora ku mihoro ya YouTube, na twebwe hari abo Satani yahaye igiturire citwa amavyuzi. Abantu irabaye igiturire citwa amavyuzi, umuntu agashaka ibiganiro gusa ataviza inyungu yuko abantu bomenya ukuri bakihana bakava mu vyaha, ataviza yuko abantu bomenya Kristo, ariko akabikorega bikunze kandi ari umurimo abona kubohora abantu mbere rimwe na rimwe akanabinezerererwa, ariko ugaca usanga ari kandi kantu Satani yamushiriyeho igiturire atazi. Ukazosanga mu magroupe WhatsApp abarimwo abarungikira amalinke gusa, ntaheze basi vyibure ngo abarungikire audio y'ico kiganiro kugira ngo bose bacumve, kuko si bose bashobora kuja kuri YouTube. Nico ni giturire. Aho mbaye ndico ndagasobekamwe, kuko ubundi bwote baza kuvyinjiramwo neza. Yesu nabahezagire. None rero iri jambo Yesu yereka arabwira bano bantu ati muzomenya ukuri niko kuzobagira bidegemvya. Abantu iyo bagumye mu ijambo ry'Imana, baguma mu ijambo rya Kristo, bituma bamenya ukuri. Yesu nabahezagire. Nagenda babwire kubera ishengero y'igitangura abantu bari bagumye mu kuri, bakaguma mu vyizegwa, bakaguma kuri Kristo, ntihagire ibindi bintu bivanga navyo. Umupantekote akamenya ati je no mupantekote. Nagenda babaze unukuri, imara yiramenya ati jewe nkora ubunga w'ubumaraya, umusuma aramenya ati jewe ndi umusuma. Ariko uyu munsi biragoye yuko umenya umuntu w'Imana vy'ukuri. Yesu nadutabare. Umuntu uyu munsi ashaka gusanga mwibarabara atwara ibitabo, afise kantike na Bibiliya, n'ubutumwa bizagendera buvuga, mugabo ukaraba ibintu ari karavuga, ugasanga nawe ugende kuraba ukuntu mu buzima bwe ameze n'ukuntu biri, ugasanga biragoye. Naco gituma mona muri kino gihe bene data n'urukundo rwaraheze. Kubera iki giturire twariye. Yesu nabahezagire. None rero igiturire cyo mu buryo bw'imwemu, ko nabwiye nti umuntu iyo amaze gukunda kurya amafaranga, gukunda igiturire, no kuvuga abo ibintu byose abonye biba bicika ivyo gushira mu nda. Kandi nagenda babwire ibintu byose burya ndabwire bipfira kunda. Yesu nabahezagire. Burya bene data ahanye mu ngingo z'umubiri zitugize ari igikoresho kenshi gikunda kuduteza ivyaha gose, n'ururimi n'inda. Kuko ibintu vyinshi bene data muze murabe, abantu benshi ducumura kubera inda. Imana idutabare. None rero abantu barari igiturire, baheba kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma baca baja gukora umurimo wa Satani. Ubwa mbere Imana yarabangaje ibaha umurimo, ariko mu murimo yabahaye bibananira kwihangana, bibananira kubumbwa n'ivyo bafise, bibananira kubumbwa n'ivyo Imana yabahaye, bibananira no gutegereza amasezerano Imana yabahaye. Satani kuko ari umunyabwenge kandi ari umunyamayeri, acaraza acabaha yandi masezerano, aca mu mbavu. Bene dati ivyo ndiko ndavuga n'ibintu ntariko mvuga umenga sindabihanze, ni ibintu mpamvya, kuko ndabizi Imana ishobora kugusezeranira ikintu kanaka, naje ivyo byarambaye ko ikagusezeranira ikintu kanaka, hanyuma Satani agaca mu mbavu akazana igisana ca kindi, mbere akazana ca kindi nyene, mugabo ari umutego watezwe kugira ngo kibi gifuka munwa, ntuzosubire kugira iki kuryogora ngo uvugire umwami w'abami Yesu Kristo mutanga buginga. Abantu rero benshi barari igifuka munwa, abantu benshi barari ikizibakanwa, abantu benshi iminwa yabo Satani yarayishize ko amagufuri. Yesu nabahezagire. Baraho barasigura, bararirimba, naco gituma muntu uyu munsi ishengero ryarinjiriwe ku buryo bw'uko Satani wenyene yarungitse abadayimoni, bakaza bakambara amakostume, bakambara imibiri y'abantu, bamwe harimwo abavuga butumwa, harimwo abapastori, harimwo abungere, harimwo abaririmbyi, harimwo abasenzi. Nari nkwiye kuvyita ibisenzi canke nkavyita ibiririmbyi canke nkavyita ibipastori canke nkavyita ivyarimo, kuko murumva se abantu abo rero barimo. Nico gituma mono uyu munsi
ntibatinya gukora ibyaha. Camwibaza mu misi heze jewe nifise umuvyeyi ntakijijwe niwe kenshi yo ndiko nabubwira ubutumwa bwiza yamambwira ngo mwana ntisa ngo abapanekoti barabakera kandi kanatsinda koko je nakuze muhira numva amakantike baziririmba cyo ko muhira barakunda kuririmba ndibuka irya kantike ngo umwami ageze kwirembo muhira no kuri nayimenye ntarakizwa muhira baraziririmba bakazirimba nyene kumva ko ari indirimbo ziryoshe kandi badakijijwe ko na Bibiliya natanguranye yari imwe muri Bibiliya data yakoresha ko data n'umumenyesha Imana ari muri bo muri Katolika bitwa abamenyesha Imana baba barongoye amashure muri twita nk'abarimu. Rero ndiko ndababwira niyo ndiko ndamubwira ubutumwa bwiza bwati mwana abakizwa abapanekoti barabo mu misi heze namanibaza nti impamvu ki abapanekoti barabo mu misi heze ko jewe sinakijijwe kera ariko kandi ku bufise uburambe mu idini sivyo bituma umenya Imana by'ukuri habe namba ariko nasanze ibintu byo kumenya Imana n'ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe. None rero bene data kubera ko mu misi heze ntabwo byo koroshe byo kunze ko abasambanyi binjirira igikorwa c'Imana ngo abasambanyi baje gutegura igaburo ryera ngo abasataniste abari bategura igaburo ryera ntibyobayeho. Mugabo uyu munsi nagenda babwire uyu munsi kuri ibintu byagoranye abasataniste baraza bagategura igaburo ryera abadayimoni bakaza tugasangira kubera nibihe turimo kandi kubera igiturire cyatanzwe. Yesu nabahezagire. None no kubera ico gihe bitakunda yuko abantu bataragira igiturire ishengero rigifise ubugingo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi naganda babwire bene data ishengero ryo mu Burundi ni ishengero ryazengereje Satani kugeza nino saha nubwo mubona ririmo intambara hirya no hino no iracamuzengereje iracamumenya umutwe uko yarahize uburyo bwose yorisambura byaramunaniye n'inzira yatoye arabona yuko zitazohava zishika. Wewe aziko zizoshika ariko ntaho zizoshika kuko Kristo nawe abibereye maso kandi mu gihe gato mukanya abantu batiteze mukanya abantu mu kidibame tuvuga ibi tugasemerera Imana ikavuga mukanka kuyumvira. Nagenda babwire mukanya gato mukubuzura zukubura hanyuma abemeye kwinjira mu bwato kumwe cyo ko mu gihe cyo kwa Noa yahamagara kamara igihe ahamagara abantu bakanka kuza kwinjira mama ngo nuko atamvura babonigwa bakanga kwinjira ariko bakazokwirotrova imvura yamaze kugira iki kugwa kandi imiryango yamaze kugagwa. Uno musi Imana ikirasemera ati ni muhe bibi mureke ibi mukanka mukamenga ni by'impfagusa lindirejo uyu munsi mwumva haratekanye hirya no hino ariko ejo ibintu bishobora guhinduka kuko Imana yoyo izo umugambi ifise kubw'umugeni wayo. Naco gituma kubw'igiturire Satani yatanze abantu buzokumva ko barigisha amajambo y'Imana bavuge ngo ngurumva ngo ubutumwa bwiza ngo bwaramaze gukwira isi yose rya jambo Yesu yavuga kwa Matayo 24 ati ubutumwa bwiza bw'Umwami buzobanza gukwira kwisi yose hanyuma umuhero ucuza. Nukuva nico kimenyetso cyanyuma kizokorikana ku muhero ugiruze. Abantu bashavuga ngurumva ngo ubutumwa bwiza bwarakwiye ngo heraba ngo amisiyone turabafise ngo iki ngo biravugwa ngo kuri YouTube. Nagenda babwire ngira nta n'igice ku bantu baramenya Kristo kihari mu isi. Abantu bamaze kumenya izina rya Kristo nibake kuko nabagiye baryumva bumvise bigishijwe bamwigishwa ukutariko bavuga ukutariko n'abari baramumenye uyu munsi byarahindutse. Genda murabe ayishengero ryari ryarakomotse ryari ryarazananye barahindutse baraguye ubu unye basigaye bariko bakora ibintu biteye isoni biteye ubwoba. Yesu nashimwe. Naco gituma rero abavugishwa b'ibinyomo uyu munsi abo Satani yahaye igiturire baza bakubwira yuko ubutumwa bwiza bwamaze gukwira isi yose. Jewe mu mbabarira nini jambo je ntakunda kwemeranya cece n'abantu bize filozofi bakiga aya mashure yobokamana bakiga ibya eschatology bavuga yuko ishengero rizojanwa tamibabaro riracamwo ritarahamwa atahamwa riraba ngo bacibwe imitwe. Ndababaze ko abaririmbye rimwe mwaba muririmba canke abakozi Imana rimwe mwaba musigura ngo tuzohanagurwa ngo azoduhanagura amarira azoduhanagura amosozi nonazo ndabaza azohanagura abatakubiswe. Wewe uja guhanagura umuntu atarize awoze none abantu erega amarira turimwo se yamreyo kubura ivyo kurya n'ivyo kunwa no kubura ubuzi. Ibi birasanzwe kushaka no kubibura ugasanga ntibejeje Imana icubahiro wabibura ukidoga wabira ukidodomba ukacuja kugigiturire nkuko abantu bamaze kugigiturire muri no myaka bagigiture mu buryo bw'impwemo. Rero Yesu azotwara ishengero nkuko ishengero ryatanguye rihamwa rizosozera rihamwa aza gutora abariko barahamwa bariko baramuvugira hanyuma bihindukire bicwe hanyuma Yesu aze gutora umugeni. Naco gituma jewe
sinemeranya abavyigisha sindabagwanije ariko sinemeranya navyo kuko mumenye neza mukenge Satani yakoresheje n'aya mashure nimba Satani yarashoboye kwinjira kinjirira Bibiliya nagenda babwirende Satani azi kuvuga umurongo murabe igihe yagerageza Yesu none yakoresheje Bibiliya yakoresha amajambo ari muri Bibiliya y'amajambo Satani yakoresheje mugerageza Yesu ari muri Bibiliya nico gituma na Yesu mu kumwishura yakoresheje Bibiliya nyine yakoresheje ijambo ry'Imana Satani araza umurongo Yesu nabahezagira nico gituma uyu munsi mu bitonkanga sinzokangwa n'umuntu ari karavuga neza umurongo ndamwumviriza nkumviriza ibirimo ico gihe rero niho ncamenya umurongo arimo nivyo ari karavuga Yesu nabahezagira uko Satani yakoresheje amayeri menshi nimba Bibiliya hari amajambo yashizwemo kugira ngo azotumye abantu b'Imana bagwaga henebere mumenye neza yuko Satani ndashoye kubikora ashoye amashure naretse kuyinjirira uko systeme zose nyinshi ziko zirakora ngaha mwisi niziwe cyo gituma nibi by'amashure baje kwiga Bibiliya harimo systeme ya Satani systeme satanike guhishwa abantu batazi naco gituma rero harimwe inyigisho zimwe jewe ntemera kuvuga yuko ishengero rizokugwa mwisi atamibabaro ririnze gucamwo ivyo ntibibaho Yesu nabahezagire nivyo inzamba yakabanga izovuga ariko igihe cayo nagenda babwire bene data imbere kwivuga Yesu abanza gutyorora ishengero imbere kwivuga Yesu abanza gushikana ubutumwa bwiza hirya no hino namwe bari muri ya mashamba ya forêt equatoriale bamenye ubutumwa bwiza bamenye Kristo hanyuma Yesu aze gutora ishengero ibisigaye abantu mureke guhendwa kuko nagenda babwire Satani kakora ku mayeri menshi no ku muvuduko uteye ubwoba none rero kambandanye tuje kubiturire byahawe abantu b'Imana byahawe abantu bakorera Imana Yesu nabahezagire uko ivyo biturire nyene ivyo byatumye abantu bahe bivyigishwa by'ukuri batangura kwigisha bagoreka Yesu nabahezagire uyu munsi bene data nagenda babwire umuntu iyaronse igiti iyaronse igikogwa abenshi bibabera umutego kandi bikababera igiturire cya mbere abakozi b'Imana bariye ni icubahiro Yesu nabahezagire abakozi b'Imana barariye igiturire cyitwa icubahiro umuntu iyo bamuhaye igikorwa kanaka mwishengero kenshi aho kubandanya yubaha Imana aca yubaha abarongozi kubaha abarongozi ni vyiza kubaha abaturongo yabatugaba ni vyiza ariko wategezwa kubanza kwibuka yuko uwo murongozi ari mwene data mwese muriko muja mwijuru kandi mwese muriko musiganirwa kurondera impera Yesu nabahezagire uyu munsi rero uza gusanga nimba ari mwarimu abonye pasteri aratetemera ukamenya naca tokora kugira ngo pasteri wiwe anezegwe amushimishe aho gushimisha Imana ikiro n'igiturire kibi Satani yatanze naco gituma uyu munsi mubona Imana ituma umuntu atigenda ahana kari y'abasambanyi ubabwire bihane Imana ikamurungika yatangura kuvuga bagaca batora ingoma bati ceceka ati kikige ni mu gihoze caravangiwe ati hora kore bamukoresha ubwenge urumva ubu hari jambo ryo gukoresha ubwenge abantu ngo habe gukoresha ubwenge nico cyatumye rero uko abantu bagiye bacecekesha Hamwe yera bivanye n'ibi by'ibyubahiro byatumye rero ibintu vyononekara igitoye nababwiye cyambere Satani yatanze ni icubahiro bamaze gutangwa ico giturire c'icubahiro no kuvuga abantu baciye binjirirwa mu buryo butandukanye bamwe batangura gukora ivyaha iyo rero Imana itumye abantu bayo kuza kurondora ivyo vyaha baca babacicikisha abantu bafise ivyubahiro kandi mwa bafise ivyubahiro Satani yazanyemwo n'abakozi biwe azanamwo abadayimoni bambaye imibiri bavutse muri bwa buryo tumaze igihe turiko turavuga kandi mugiye no kubandanya mwumva kandi nibi mugiye kuzovyumva mu bisobanukirwe neza Jensa n'uba yaraca ku mayange bene data ubundi nega ndabwira inyuma yanje hariho nabandi uko Yesu agenda biha benshi kuko ni benshi yagiye abiha abo mwagiye muhishura ibintu bihishijwe Imana yabahishuriye kugira ngo mu bihishengero abakozi Imana mwagiye muhagarikwa mu gacibwa mugashigwa inyuma y'ishengero mwihangane igihe kirageze yuko Yesu aza kubivuga aciye kubandi ko nagenda babwire bene data je nawo mpagarika ntasambanye ntakoze ibyaha kanaka jewe ndi ku gikorwa ca Yesu ntacyo vyontwara kuko ndi umuntu muto Yesu nabahezagire muze mwumve jewe tuvugana ndababwira bino ngo ndi umuntu agize
iki ntacyo ndico ndi umuntu muto cyane muto cyane nayo mpamvu rero bene data abantu barari igiturire cyitwa icubahiro umuntu yubaha hari uwo twahora dukunda kugana kangira ngo umukuru wese aba afise mukuru we yego ngaha mwisi umuntu umukuru wese arafise mukuru we naco gituma ngaha mwisi dufise abakuru babiri Yesu nabahezagire nimba wewe umukuru wawe agutwara ukora ashoboje nataba Imana data wa twese yo mwijuru uhoraho Mana muremyi w'isi n'ijuru nataba ari yo Mana ubundi ni Satani kuko na Satani nawe ni Imana kuba muyoboka Yesu nashimwe kuko araba muyoboka uyu munsi babizi n'abamuyoboka batabizi ari nabo bamwe harimo ababari iki giturire Yesu nabahezagire bari barahamagawe kandi bahamagawe gukora igikorwa c'Imana ariko uyu munsi bahindukiye bagakora ivyo umugwanizi agomba bagaca bareka ivyo Imana igomba Yesu nabahezagire none rero no kuvuga rero iki giturire c'icubahiro catumye ibintu bihinduka Imana yaza igatuma mpwemu yera angoze guhishura amabanga kuko nagenda abwire bene data nta kintu abantu mutari mwaramenye kuko mpwemu abona ibintu biri imbere akaza kabihishura kuko imodoka zitaraza mu Burundi mpwemu yaravuga ati buca muzobona ibigega bigenda mwibarabara abari bari ico gihe ari nabo muheza mukaduha ayo makuru yakahise yuko vyari bimeze muravyibuka n'abatari bahari mu vyumve yuko mpwemu yari yaravuze yuko imodoka avuga ko hazo bibigega bigenda amatelefone ataraza yabishuye ko hazo utuntu dutonya abantu bazoshira ku matwi hanyuma utwo tuntu umuntu akazohamagara umuntu ahari hose bene data ikindi ibi mubona by'ibi bintu by'amaji biri mu bicupa bya plastike mpwemu yari yabivuze ati hari umukecuru ari ahantu ariko aregeranya ibibune bizoza guhumanya ubwoko bw'Imana ivyo byose byari byaravugishijwe muri iyo myaka iheze kuva za 35 kuduga gushika na kino gihe abantu birirwa barasemerera ngatangazwa n'abakozi b'Imana kubera ariko ntibikintangaza kubera barari igiturire igizokumenyesha ko abantu bari igiturire uyu munsi nuko Imana iravuga bakavuga ngo si yivuze yavuga bakavuga bati bavangiwe yavuga bakavuga ati abo niko bamye yavuga bakavuga bati niba abahanuzi b'ibinyoma mu gihe ciherezo Yesu nabahezagire ndabizi mu nama zikomeye z'abantu bakomeye vyama vyavuzwe ariko bakabica amazi kubera iki baramaze kugira igiturire c'icubahiro Yesu bahezagire Imana ikavuga ati ni muhebe ibi bintu byose biri muri bino bicupa by'ibintu zenya by'ibi plastike abantu ngo ntacyo bitwaye namwungera arabinwa na pastor arabinwa sha nagenda kubwire kuja mwijuru ni wowe wenyene pastor ntimuzojana na mwarimu ntimuzojana na mwungere ntimuzojana ni wowe ugatwe kiwawe warukwiye kwiraba ukumvira ijwi riri ry'usemerera ariko arasemerera hirya no hino Yesu nabahezagire naco gituma bene data twebwe naco dupfa n'amahingurira bikora naco dupfa nazamushe naco dupfa n'abakora naco dupfa na kinju cyane naco dupfa niki kimwe gusa none Brarudi ko abakizi tutangwa inzoga none Brarudi mwarabonye ihomba Yesu nabahezagire canke bagitegura gukora inzoga cyewe bagitegura gukora ayo maji hari contract twahanye uko ari twe tuzobinwa none wobireka kugira uzoje mwijuru wobiki Yesu nabahezagire kare ko wahora unwa amazi ukavoma ukayanwa akakubumba ariko uyu munsi utaronse ayari mu gikinju utayanwa Imana dutabara bene data erega mu vyavuzwe yajya ntiyavuzwe bijya mwumvise gusa harimo nibindi mugiye kumva iyo byose turiko turasemera tuvuga aya mazi murabona ikibisukunwa amazi ariko bene data nababwira compfa n'abariko barabikora ariko nagenda babwira na Brarudirikira irakora ibiyera ariko nitubinwa ariko uje kwanja mwishaka kuja mwijuru none ntanyoye kinju nkanwa amazi asanzwe hari ngora hari ico bitwaye Yesu adutabare bene data naco gituma rero kubera ko abantu bari igiturire mu buryo bw'impwemu iyo bimwe n'ivyo bintu iyo mpwemu ayishuye ibintu bavuga ngo abantu baravangiwe Yesu nabahezagire Yesu igihe asanze wa muntu yaragwaye abadayimoni ngo wa muntu atamuntu yashaka kumuboha ngo yari mu masenga ngo naho bamubohesha iminyororo yarayica ariko ageze ko asenda abadayimoni abadayimoni bamwisabiye ngo ntutwice ngo ahubwo turungike muri zirya ngurube Yesu aca barungika mu ngurube none uyu munsi ko twumva Yesu mu gusenda abadayimoni yabarungitse mu ngurube ariko uyu munsi ingurube turazirya naje vraiment
ndazihevye ubu naje nazirya kabisa. Imana idutabare, ariko sinebwamenye iryo banga ry'umugwanizi ririmwo muri zo. Ariko none abantu benshi ntibazirya. Uyu munsi abantu ntibazitunze, ntibazoroye ari benshi, nta bakizwa bazoroye, nta bakizwa baziyanga, nta bakizwa bazirya. Imana idutabare. Ivyo byose Imana iri kirabihishura, ariko ndabizi nkuba bariko muravyumva, ndabizi hamwe atangiye kuvuga ngo wavangiwe. Yego nimvangirwe, ariko naho uko biri kose ndiko ndavuga Yesu kandi zije ndiko ndavuga ni Imana. Yesu nabahezagire, kuko nta wundi muntu yoshobora gutuma mzuka ya masaha gukora kino gikorwa atari Imana yo mwijuru. None Yesu nabahezagire, ni kuvuga abantu barari igiturire, bica bituma rero igikorwa c'Imana cononekara. Kimaze kononekara, ni kuvuga rero yabaye amayeri akomeye Satani yakoresheje kugira ngo igikorwa c'Imana gihagarare, kuko bamaze kurya igiturire nta waba kivugishwa ngo bamwemere, nta message y'ijuru iba yigitangwa ngo vyemegwe. Wewe bakwikeka yuko ushobo, kuko baba bakubona, kuko mwabo harimo abadayimoni nabivuze baba babona ibintu kuturusha. Ni kuvuga bo mu buryo bw'impuhemu babona capacity yawe. Ni kuvuga ni hamwe uzosanga n'umukozi w'Imana kanaka batamuha n'umwanya wo kwigisha. Kandi nagenda babwira abakozi b'Imana bariko barakora umukuru ko rakora Imana ukuri, ico giturire naho bakireka itarabafata neza bariho. Abo nabo aho bari mu ntambara, bamwe bariko barahigwa ngo bahagarikwe, abandi nabo bariko barahigwa hasi no hejuru kugira ngo bagirizwe ivyaha bitandukanye bakugwe mu ishengero. Ivyo rero birahari rero, kubera abantu benshi bari giturire. Uyu munsi bakoresha ijambo ngo nukugira ubwenge. Uyu munsi rero nagenda babwire abakozi b'Imana benshi murubasha barongozi banyu, ariko Imana yo mwarayitaye. Naco gituma burya anye abarundi barabivuze, imigani murabizi ntidukunda kwikoresha mu ijambo ry'Imana, ariko abarundi murabizi baravuze ngo ayi imfizi zibiri zigwana ivyatsi nivyo bihasigara. None bene data, Yesu yabahaye igikorwa ngo mumukorere, hanyuma muragita muyoboka Satani. Rero ndababwire Satani yacira urubanza, kandi urubanza rwiwe ntiruzosubirwamwo n'urujye nyene rwaraciwe, ariko mwe bw'ugwanyu ntigwari bwacibwe. None ndagenda babwire ko mwihaye gukorera Satani muhagarariza Imana, mudahindutse Imana iraje igiriza n'inkoni, igirize gukubita, kandi yaza gukubita ikubise n'ivyatsi biri impande yanyu bizosha. Rero ivyo bimaze gusha, Imana izosigarana abayo. Yesu nabahezagire. Cyo gituma bene data, ubwenge yumve bino bintu, yumve ivy'Imana iri kiravuga, yumve iyiri kiraburira abantu, kuko abantu barari igiturire. Cyo gituma uzosanga uyu munsi abantu bavuga ngo jewe ntahe ngo ntanaye zivuga ibintu vy'ikuzimu. Ivyo bana ba pastori benshi barabivuga, ivyo bintu abakozi b'Imana benshi barabivuga ngo jewe ngo ntaye z'abantu bavuye ikuzimu, ngo noza ngo kwemera ko zica mu rusengero cengo ko zica kwishene yanje cengo ko zivugwa hanaka. None gasha ko abantu bagiyeyo bakaba mbere bamwe bare bagiyeyo mu bikorwa vyabo, canke bakaba bagiyeyo batwaweyo batanabizi, ariko Yesu akabakurayo. None ubuga Yesu yabakuyeyo aba yabikoze kubw'ubujuju, canke nta bushobozi abafise. Yesu nashimwe. Najewe ndiko ndavuga bino mu buryo nari naratwawemwo, mu buryo nari naraboshwemwo bwari bwasa nubwo. Yesu nabahezagire, ariko Yesu aransanga mbona arambohoye. None uvuga ngo ndavyanga. None abo bavuga ivyo mwijuru bobo mbeko Satani tuza ari umunyamayeri, nawe nyene amayeri ko yatanga ubusanga beretswe ibitari byo. Naho uzocuza gushingira ntaye neza yuko ivyo beretswe ari ivyo. Yesu nashimwe, kuko Satani ashobora kwihindura marayika w'umuce, ivyo murabizi. Ariko kubera iki mubirenga ko mubizi? Abantu barari igiturire, kwere ko bari igiturire ntibashaka ko bandi babohoka. Naco gituma benshi uzosanga bakora ibintu bagashiraho uburimbi. Hariho abantu uburimbi bashingiwe, umuvuga butumwa vuga ubutumwa mugabo nturenze ngaha, vuga ubutumwa ariko nturenze ngaha. Mbega none ko mugomba kuzimya muhemu w'Imana, ni mu muzimye, namwe nimwamuzimya muzozima nkuko mubona ibintu vyazimye, ishengero ryazimye kubera abantu bari igiturire. Yesu nabahezagire. Naco gituma rero mwico giturire abantu bare bagahabwa igifukamunwa ni icubahiro. Ico cubahiro kijana n'amafaranga, kuko burya nta icubahiro kitagira amafaranga nta kiba kihari. Yesu nabahezagire, kuko mu cubahiro habaho gufatwa neza, habaho kunamigwa, habaho gufukamigwa, habaho nibindi vyinshi abantu bakubonye bakajugumira. Kubera rero ivyo abantu ari byo bishinze kubamwo gusa, biba ari byo bishinga kurondera. Ico gituma mubona ibintu vyagiye biba uku, abantu baca barati vyizegwa, bava mu ijambo rya Kristo, hanyuma baca bibabuza umwidegemvyo, baca babaja ba Satani, babaja bifaranga, abaja bivyubahiro. Nico gituma genda murabe izindi njyane zigenda ziba hirya no hino mu bantu b'Imana, byatewe n'iki kintu bariye citwa igiturire. Yesu nabahezagire. None rero bene data,
abaririmbyi bari igiturire nabivuze, aba basenzi bagiye igiturire. Umuririmbyi mu kugira igiturire ni ukuvuga ibintu byose agomba kubikora atinya mwarimu cyangwa atinya kontagiti cyangwa atinya abarongozi kanaka, aho gutinya Imana. Yesu nabahezagire abo yaheza kubatinya yashika ahikinze agakora ibyaha. Ibiro n'ivyo abantu benshi babayemo. Yesu nabahezagire abantu ntibagomba kukuri kuvugwa. Yesu nashimwe. Mu nsengero nyinshi ubu nta kuri kukivugwa, havugwamwo ibintu atakuri kwinshi kurimwo, kuko harimo akenge gakomeye ka Satani. Kuko umuntu amaze kurya igiturire cya Satani nta kuntu aza kukubwira ibintu bizima. Yesu nashimwe. Kandi igiturire cya Satani benshi barakiriye. Yesu nashimwe. Kandi yongere atabara abantu biwe. Naco gituma iki giturire mu kugira ngo gifate abantu benshi byaciye mu byo kurya, bica mu byo kunywa, bica mu byo kwambara. Naco gituma ubona Imana ivuga abantu ntibumve. Yesu nabahezagire. Ibintu byabuwe kera, ibintu byabuwe ntarabaho, ibintu bibugwa utaraba. Ishengero gitangura ngaha mu Burundi harabugwa yuko hazoza imiduga, harabugwa yuko hazoza amatelefone, harabugwa ko hagiye gusuka ibintu by'ibibune. Ni kuvuga mvuze ibibune n'ibiplastike, abantu banwe none uyu munsi Yesu nadutabare. Abakizu abakozi b'Imana canke abaririmbyi mu mabotiki wanyu nivyo birimwo gusa. Nababwiye ntaco dupfa, siniko ndabuza kubidandaza no kubinwa, sindiko ndabuza n'amahingurira bikora nabikore, ariko nabwiye Brarudi irakora, Amusteri gakora ivyeri, ariko abakizwa navyo tunwa. Yesu nabahezagire. None rero nawe nimba wanse kumvira Imana, bandanyunwa ubandanye ubirye. Nababwiye umutezi, umuntu atega imbeba ntayitegesha ibintu bibishe, ayitegesha ibintu biryoshe. Cyo gituma na Satani kugira ngo akwega abantu neza ubwa mbere yabategesheje icubaro kijanye n'amafaranga, kuko icubaro kijana n'amafaranga, hanyuma aca adutegera no mu byo kugira iki, no mu byo kurya, no mu byo kunywa, no mu byo kwambara, no mu byo kwisiga. Yesu nabahezagire. Uyu umunsi umuntu akaraba ngo namukamwongere ngo arasiga gakanta ngo arashira ga produit mu mutwe, nawe ugashuja gushirayo. None nimba bishirayo, none nababaze, burya iyo umuntu avutse naho mwoba muri amahasa, nta mahasa ashobora kuzira rimwe, harabaho ubukuru akabaho butoyi. Yesu nabahezagire. No mu gupfa nuko nyene umuntu wese kurya umuntu aba yarizananye arijana. Yesu nabahezagire. Umuntu wese afise urupfu rwiwe. Yesu nashimwe. Naco gituma kugira upfe ari umuntu wese afise ukuntu biba byarateguwe. Naco gituma rero bene data umuntu wese ushaka kiraba ukareka kuraba kanaka, ukora ko nawe ico giturire utakiriye. Bene data ndabisubiyemo, abantu benshi igiturire barakiriye. Igiturire c'icubahiro nababwiye ko ari igiturire cyo mu buryo bw'impwemu. Naco gituma byatumye abantu aho gutinya Imana batinya abantu bagenzi babo, bice bituma rero abantu benshi bagwa mu kaga. Imana iravuga abantu ntibumva kubera iki giturire. Imana iravuga abantu bakabica amazi kubera iki giturire. Imana irungika abakozi bayo abantu bakabima umwanya. Imana irungika abakozi bayo bakirukanwa kubera yuko ari abo Satani yamaze gushira hejuru kwisonga ryo hejuru mu bakozi b'Imana. Uyu munsi muze murabe n'amasengesho atunganywa mu vyumba byinshi, atunganywa hisunzwe ikintu kanaka abo bantu baba bashatse, kuko bafise umugambi n'ihangiro bashaka, bafise igikorwa Satani yabatumye. Naco gituma bene data ndabisubiyemwo, hari abantu benshi tubona ari abantu bambaye imibiri, tubona ari abantu twagendanye, twapfutse hamwe, byose twasangiye, ariko indani mu buryo bw'impwema ari abadayimoni. Uyu munsi abo bari imbere mu ishengero, bari imbere mu bikorwa, mu vyumba by'amasengesho, mu bapastori, mu bungere, mu bavuga butumwa, mu badiyakoni n'abadiyakoni kazi, mu baririmbyi hirya no hino. Abo bantu ivyo bintu vyuzuyeyo. Ni naco gituma bene data urakwiye kuba maso. Ejo ntuze wisange muri gihenomu wari wararirimbye, wari waravuze Yesu neza, wari warakoreye Imana, hanyuma ejo uzusange uri kurahembegwa hamwe n'abantu bari igiturire. Yesu nashimwe. Nico gituma bene data Imana iri kirasemerera muri iyi minsi, iri kiravuga mu buryo butandukanye. Waba uri mu idini igeri ryo ryose, ushaka uri umusilamu, ushaka uri umukatolika, ushaka uri iki, nutumvira nagenda kubwira inkota y'Uwiteka ntugiye kuyicika, inkota y'Imana ntugiye kuyicika. Nubwo nagenda babwire kubera iki giturire ubu Imana isigaye ivuga, ndabisubiyemo, Imana isigaye ivuga, abantu bakavuga ngo siyivuze, ngo ni babandi. Yesu nashimwe. None rero bene data, igiturire abantu b'Imana bariye ni cinshi, kiri uburyo bwinshi, kiri mu buryo bw'amafaranga,
kiri mu buryo bw'icubahiro, kiri mu buryo ibintu byinshi byatumye abantu bononekara. None rero no musi nshimye ko tuganira kuri iki giturire kivuga icubahiro n'amafaranga cyahawe abantu b'Imana, abari baje gukorera Imana, bigaca biba nk'igifukamunwa. Yesu nabahezageje. Abantu benshi ivyo bintu vy'igifukamunwa barakiriye, baragihawe. Ibirumiko barabashize ibirumiko ku munwa. Mvuze ikirumiko ni nko gupfundikira umunwa, bakagupfundikira bakagupfunga bati ntusubire kuvuga. Rero bene data twiyubare, kuko muri kino gihe Shetani arikakoresha amayeri menshi, arikakoresha ibizimiza byinshi. Yesu nabahezagire. Mwiyubare bene data, mwiyubare. Ibintu Imana iri kirahishura ntimubica amazi, ibintu Imana iri kirahishura ntimubifate minenegwe. Wewe ubihevye ntaco bizogutwara, ntaco bizokumarira. Petero yabajije Yesu ngo mbega mwami ko twahevye byose tukaza tukagukurikira, mbega impembo yacu niyi? Mwibuka amajambo Yesu yabishuye, ababwe ngo ntawahevye byose akaza atazobishumbusha umurengera muri ubu buzima ndetse no mu buzoza. None rero wahevye iki? Nanje nahevye iki? Erega mu byo dutegezwa guheba nivyo bisosa birimwo, nivyo biryoshe birimwo, ivyo byose bisa neza birimwo, kuko burya murabizi niyo Satani agomba gufatisha abantu ubusambanyi, abereka ivyiza ntabereka ibibi, abereka abantu beza bamaguru meza bambaye ivyiza vyiza, amatako bagendeje hejuru, ibintu vyinshi bigatuma rero abantu bagendera mu vyipfuzo bibi. Ntigera abereka ibintu bibi, abereka vyiza, hari ivyo vyiza ugasanga vyagukururiye kugwa mu vyaha. Naco gituma rero bene data mwiyubare, kuko abantu bamaze kugigiturire vyatumye n'inyambaro bareka abantu biyambarira uko bashaka. Ugasanga abantu bagenda gusa ariko mwishengero ntibabibabaye. Ugasanga uyu munsi wo bariko binjizwamwo vyuko abantu bikora nkuko abanyamahanga bikora. Nico gituma baraguriye amasengero menshi yitwa y'abakizwa. Bene data, cyo n'ikindi kiganiro tuzoheza tukavugana ko Yesu abigombye bitwa bakizwa ariko baje mu buryo bwo kuyovya. Yesu nadutabare. None reka ngeze ngaha, abavyumvise mwavyumvise, ababigenewe mwavyumvise. Yesu nabahezagire, naho kwirimbura naho kwiraba, ariko inkabarangiza ndakubwira nti nimba ubona ico giturire warakiriye, pfuka musaba Imana imbabazi, hanyuma wihanire kureka. Wihanire kureka, hanyuma bamara kwihanira kureka, Imana izogutabara. Namba warafashwe n'ivyo byo kunwa canke ibyo kurya canke ibyo kwambara canke ibyo kwisiga, naho nyene wihane, urondere umukozi w'Imana wihane. Yesu nabahezagire, hanyuma Imana igutabare. Yesu nashimwe. None rero Yesu nabahezagire, tuzosubira hanyuma. Umwami Yesu nabahezagire. Nyakubahwa Yesu, urakoze kandi urakoze, ndagushimiye. Nushimwe kandi wagishimwe n'icubahiro. Je naco no kwishobotsa kuko ndi umwana w'umuntu, ibi ntavyo noshobora, ariko Mana ndagushimiye nukuri wogira neza. Mu izina rya Yesu Kristo dushishikara gutabara abantu bawe, umuntu wese manuje kumugendera mu wawe yera, shishikaye kwigisha buri muntu wese uzobukoze. Sengiye abantu bose Mana bari kwisi yose bumviriza bino bintu, ubagirire neza mu magroupe WhatsApp. Mana ushishikara twagurira imbibe mu izina rya Yesu Kristo. Mana abantu bavyumve bose uzobugize neza, abantu bose bashikire kandi bashire ku mutima, uzobugize neza mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. Muvise ico mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.